Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane mu gisata ca politike bene biriko biravugwa kuri bamwe mu bakozi bakora mu biro vy'umukuru w'igihugu baba bariko barakoresha igikenye muri kano kanya, ndetse kandi bakaba no kuvugwa muri dosiye y'igiturire aho hari amafaranga atari make yagizwe igiturire muri bamwe mu bagize ibiro vy'umukuru w'igihugu. Ni inkuru tuza kugaruka ko mu bice vyinshi bitandukanye, kuko ni inkuru muza kumvamwo abategetsi bakomeye cyane bakora mu biro vy'umukuru w'igihugu nka chefu de cabinet civil ariwe General de Brigade Aloys Sindayihebura batazira Gasauti, akazamwo n'abandi bategetsi benshi muza kumva. Murano makuru kandi muraza kumvamwo ivyoba vyaravuzwe cyane kubiriko biravugwa ko n'umukuru w'igihugu yoba yararungitse bamaneko biwe kuja kuneka umwe mu bagwiza tunga bavuga yuko yoba ashorikawe yiwe mu gihugu c'u Rwanda. Navyo turaza kubigaruka ko mbere n'imbere ningene umukuru w'igihugu bwiwe yaciye arungika intanda wiwe no kuvuga bamwe mu bajejwe amatungo mu biro vy'umukuru w'igihugu ndetse nabo muri JD bajejwe iperereza rya gisirikare witwa Manirakiza Jean d'Affaires ndetse n'abandi batandukanye. Ni dosiye muza kumvamwo vyinshi bitandukanye, ndetse kandi muza kumvamwo ko aba bakozi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu vyo bariko baragirizwa vyo bafite ishingiro canke se ataryo obifise. Ndagwaye kazi rero murano makuru we tubandanya kubana umunsi ku munsi uri hose uri nga mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Mwese ndabakwenguruke kuba tubana umunsi ku munsi. Bamwe bati ese tuvyita igiturire mu biro vy'umukuru w'igihugu canke no busuma bwateguwe n'abakora mu biro vy'umukuru w'igihugu? Ese mbega umukuru w'igihugu azohana abategetsi bamwegereye bavugwa muri iki giturire canke azobirekerana? Reka tubitangurire gato kwipfungwa rya Mwarabu mwiperereza. Ese kubera iki ari wapfunzwe wenyene uno munsi kandi hari abategetsi bakoranye? Iberuka gushikira umudandaza w'ikawa mu ntara ya Bubanza ni ibintu biteye isoni cyane, bikaba ari akamaramaza. Muti kuki tuzanye mwe umudandaza w'ikawa nawe ivyiwe muraza kuvyumviriza. Aha reka tubanze dushikirize ko tugiye gushira hanze amatohoza twakoze ajanye n'igiturire cy'amafaranga arenga gati miliyoni 350 ariko kuribwa n'abakora mu biro vy'umukuru w'igihugu. Hejuru haza chef de cabinet civil General de Brigade Aloys Sindayihebura batazira Gasauti, inyuma yo gupfunga umudandaza w'ikawa w'Ibubanza bakagirwa ko kandi bamunyaga niyo kawa. Uwo mudandaza akaba yitwa Nimbona William, asanzwe azwi nk'umudandaza w'ikawa mu ntara ya Kera ya Bubanza, uno munsi twarigwa mu ntara nshasha ya Bujumbura. Uwo mudandaza aheruka gufatwa mu ntango z'ukwezi kwa Nzeri uyu mwaka w'2026 ayafatanwe ikawa ingana n'amatoni 80. Bamwagirije ko iyo kawa ishora mu gihugu kibanye cy'u Rwanda. Niho rero yaca twago gupfungirwa mu gashoka komisariya y'Ibubanza ku mutawe wa procureur wa Bubanza. Imbere ko dushika neza kwipfungwa ryiwe ry'uwo mudandaza, reka tubanze tumenyeshe ko umudandaza yaguye mu cyo twokwita umutego waruvuye mu biro vy'umukuru w'igihugu. Umutero vyagenze gute? Haramenyekanye ko uwo mudandaza afise ikawa ibisa ahantu. Niho vyagwa mu matwi y'aba informateri no kuvuga bamaneko b'umukuru w'igihugu Varisto Ndayishimiye, aho baronse amakuru ko iyo kawa ayishora mu gihugu c'u Rwanda. Gushika aha nituza bagiye kumudodobereza. Umukuru w'igihugu yaciye arungika intanda wiwe witwa Nahabakomeye Kome bena JD ajejwe iperereza rya gisirikare yitwa Manirakiza Jean d'Affaires baca bagenda nk'abagiye kugurira uwo mudandaza yakawa, aho banamubwiye ko bakeneye itona 500 kandi ko bamugurira ku giciro kinini. Baca bamubwira ko babifitiye umukiriya wayo bazoca bayitwarako. Ubwo nyene wa mudandaza Nimbona William yaciye ababwira ko aho nyene afise itoni 80 ariko ko afise handi hari yindi kawa aca kwiza itoni zibura kugira ngo bakwize itoni 500 bakeneye. Aho rero baciye bamuhenda ko bagiye kuzana amafaranga. Izo ntumwa z'umukuru w'igihugu zace zisubira gutanga icegeranyo rapport ku mukuru w'igihugu yari yabatumye. Uwo nawe aca itegeko ujejwe cabinet civil General de Brigade Aloys Sindayihebura gukurikirana iyo dosiye vyihuse. Niho cabinet civil yaca tanga itegeko kwa procureur wa Bubanza kugira ngo umudandaza Nimbona William ahagarikwe niyo kawa yongera ifatwe. Ntivyatevye procureur wa Bubanza yaciye asohora umutahe uhagarika wa mudandaza aca arafatwa atwago gupfungirwa mu gashoka komisariya ya Bubanza.
ubwo nyene urugo rwe rwaciye rurungikwa ko abapolisi benshi kuhacungera kugira ngo iyo kawa ntisohogwe ngo inyuruzwe. Ivyo vyarateye n'ubwoba bwinshi ababanyi ba Nimbona William kuko urugo rwiwe rwamaze iminsi rucunzwe n'abapolisi. Nkuko amakuru adushikira abivuga, uwo mudandaza rero amaze gupfungwa niho umukuru w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Bujumbura ari wa Alexandre Nguragoze yaca atangura gukora ibishoboka byose kugira ngo wa mudandaza Nimbona William arekubwe kuko asanzwe arakadasoka kuri we hejuru yuko ari no mugumyabanga. Alexandre Nguragoze amaze gushika kwa procureur wa Bubanza yabwiye ko Nimbona William yafunzwe ku itegeko ry'umukuru w'igihugu ko rero yo bibariza kwa cabinet civile. Aho rero niho Alexandre Nguragoze yaca atangura gushusha imitwe n'undi mudandaza yitwa Nyabenda asanzwe ari mwene wabo wa Nimbona, ariko Nguragoze ntiyashaka ko guma agaragara muri iyo dosiye kuko yari yamaze kumva ko Nimbona yapfunzwe ku itegeko ryo mu biro vy'umukuru w'igihugu. Ntivyatevye wa mudandaza Nyabenda mwene wabo wa Nimbona William yaciye atangura kurondera abo mufasha gushikira cabinet civile General de Brigade Aloys Sindayihebura. Mu nyuma rero niho Nyabenda yaronka umuhuza na Colonel Cyprien Ndabunganiye ajejwe umutekano w'umukuru w'igihugu officier d'ordonnance. Uwo nawe barayazi ariko yaciye abanza tuma umukomisiyoneri wiwe Nyandwi Karavire Batazira Mwarabu ibubanza kubaza neza ivyo mudandaza bivugwa ko yafashwe nika uko bimeze. Mwarabu yaciye aduga ibubanza kubaza ifungwa ry'uwo Nimbona William. Mwarabu amaze kugaruka i Bujumbura yaratanze icegeranyo kwa Colonel Cyprien Ndabunganiye, nawe aca aravugana na chef de cabinet civile General de Brigade Aloys Sindayihebura. Amakuru dufise akemeza ko cabinet civile wewe yamubwiye ko akeneye miliyoni 200 kugira ngo amurekure. Baca bumvikana ukuntu vyokorwa mwibanga bitamenyekanye ko aribo bariko barabikora. Ahumwe Mwarabu yaciye arondera uwitwa Ndayishimiye Penieri, mugenzi we basanzwe bafashanya ama operation. Asanzwe avuka ibubanza bavugana kuja kuraba uwapfunzwe ko yemera gutanga ayo mafaranga kugira ngo bamurekure. Nawe yaciye akorana na Nyabenda umwe avukana na Nimbona, bumvikana ko ariha cya gitigiri cy'amafaranga y'amarundi miliyoni 200 kugira ngo abone kurekugwa. Ngo hari kwigenekerezo ya 5-0 uyu mwaka wa 2026. Nimbona William babimubwiye yaciye ayanyaruka kwemera ko aca atanga ayo mafaranga kuko yari yamaze gutanga nandi menshi abandi bakayamujya, ariko bikanka ko arekugwa. Nyuma y'imisi 3 rero ivyo biganiro bibaye no kuvuga ku igenekerezo ya 13-0 uyu mwaka wa 2026 baciye bamenyesha Ndayishimiye Penieri ko ya mafaranga bemeye kuyatanga kandi ko yabonetse. Uwo nawe aca raporo Mwarabu baca babategeka ko bayabazanira i Bujumbura. Bidatevye rero bayashikanye Bujumbura barayabara. Aho bayabahereye hagati mu gisagara kwibarabara ryitiriwe Opona Boulevard de Opona, baca bayapakira mu modoka yari yazanywe na Mwarabu isanzwe irerura Colonel Cyprien baragenda. Bamaze kuyabaha rero baciye bumvikana ko amudandazo abacare kugwa, ariko bararindira indwi yose ko arekugwa barabura. Mu nyuma niho Mwarabu yaduga ibubanza abwira Nyabenda mwene wabo wa Nimbona ko ya mafaranga batanga ari make, yari aya cabinet civile wenyene. Aca mubwira ko rero aya mafaranga hari abandi bategetsi batashikiriwe. Aha yavuga Colonel Cyprien Ndabunganiye officier d'ordonnance. Aca mubwira ko hakenewe yandi miliyoni 150. Baciye bamubwira ko bagiye kubimenyesha Nimbona afunzwe ko bazoca babaha inyishu. Uwo bamaze kubimenyesha nawe ntiyatevye kuvyemera ko ari ayo yandi miliyoni 150. Aho rero baciye batelefona Mwarabu bamumenyesha ko Nimbona yemeye gutanga ya mafaranga basavye. N'amari menshi yaciye abategeka ko bayamanukana igihanga abariho bayabahera. Kugenekerezo rya 14-0 uyu mwaka wa 2026 baciye bahurira ku ishuri ry'imyuga rya Gihanga mu Gihanga. Aho Mwarabu rero yaciye amanukana ayo mafaranga ashira abashefu bari batumye nkuko amakuru adushikira abivuga. Mwarabu amaze gutora ya mafaranga hamwe Gihanga bukeye bwaho niho yaca duga ibubanza kuri procureur amubwira ko atumwe no mukuru w'igihugu kurekura umudandaza Nimbona William. Ariko ageze ibubanza procureur yarakibwa amubwira ko yari kuronka icanditse. Aho Mwarabu yaciye telefona chef de cabinet civile mu procureur baravugana, aciyongera mu Colonel Cyprien Ndabunganiye ajejwe umutekano w'umukuru w'igihugu baravugana na procureur kugira bemeze procureur ko ari umukuru w'igihugu yatumye Mwarabu. Procureur ahejeje kuvugana nabo yagiriwe ko arikura Nimbona.
Nimbona nawe amaze kurekurwa aba informateri b'umukuru w'igihugu barabimenye baca babaza intanda w'umukuru w'igihugu Kome naho abakomeye ko azi ivy'iryorekurwa. Uwo nawe yahavuye abaza umukuru w'igihugu ko ari we yasavye ko Nimbona arekurwa. Umukuru w'igihugu yabiteye ivyatsi avuga ko azi yuko iyo dosiye iri imbere y'ubutungane. Aho rero niho hacamenyekana ko dosiye ya Nimbona William yabayemwe amanyanga adasanzwe gushikaho hamenyekana ko cabinet civil general de brigade Aloys Sindayihebura ari wari hejuru yavyo. Aho rero babategetsi aribo Cyprien na cabinet civil bumvise ko umukuru w'igihugu yabimenye akabibabaza baci barondera ukuntu bo bita kuri Mwarabona Ndayishimiye Peniel batuma tubite abakomisiyoneri babo baca bafatisha Peniel baramupfungisha muri zone Rohero ku igenekerezo rya 17/0 uyu mwaka wa 2026 aho dosiye ya Peniel yaciye yakigwa na OPG yitwa Isaac. Tukiri hano tubanze tumenyeshe ko uwo munsi Peniel yafatiwe ko igenekerezo ya 17/0 uyu mwaka wa 2026 hari ku munsi wa gatandatu. Vyumvikana rero ko uwo munsi wari wa weekend nta muntu yemerewe gufatwa ku mutahe avide recherche w'Inyamiramabi OPG. Ntivyatevye wari umushikiranganje w'ubutungane Artemone Katia bwaciye bimenya ko ari umunyagihugu yafashwe muri weekend hama ntiyumvirizwa ariko aramenya ko yafatishijwe nabo bategetsi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu. Artemone Katihabwa yaciye bishisha kuri Procureur General de la République Rose Nkorerimana kumubariza kuri iryo pfungwa. Niho rero OPG Isaac yamwishura ko umuntu apfunzwe n'ibiro vy'umukuru w'igihugu. Procureur General de la République amaze kuvyumva aciye atanga raporo ku mushikiranganje Artemone. Uwo nawe ntiyanyuzwe yaciye yibariza cabinet civil. Uwo nawe yamubwiye n'akagaye kenshi ko bitamuraba kandi bimurengeye atosubira no kubibaza. Uwo munyagihugu Peniel kubera ko yari katega ubwoba ko apfunzwe n'umukuru w'igihugu yacemera kuri haza miliyoni 200 zimwe zaca iwe akazi ya Mwarabu azishiriye abategetsi kugira abone gukiza gatwe. Peniel amaze kuri hizo miliyoni 200 ntivyakunze karekurwa. Nyabona OPG Isaac yaciye amutegeka ko nawe muhi miliyoni 25 kugira ngo abone kurekurwa dosiye hagarare. Aho ayo mafaranga yaciye azanwa n'umukenyezi wa Peniel yitwa Ishimwe Aime Chersi ayazana mu modoka acatangira hagati mu gisagara ca Bujumbura hafi ya ambassade y'Abafaransa. Aho hari kwigenekerezo rya 20 uyu mwaka wa 2026 nkuko biboneka ku rupapuro twaronse mwibanga rwerekana ko ayo mafaranga yarahejeje kurihwa. Mu nyuma rero OPG Isaac yaciye arekura Peniel. Mu nyuma bamaneko b'umukuru w'igihugu baramenye ifatwa rya Peniel n'ipfungwa ryo baca babimenyesha umukuru w'igihugu nawe aca ategeka ubujerwe iperereza hagati mu gihugu DDI General de Brigade de Police Domicile niyo nkuru ifatwa rya Mwarabu n'abavugwa bose muri iyo dosiye hakozwe amatohoza yihuta. Aho cabinet civil wo mu biro vy'umukuru w'igihugu General Aloys Sindayihebura bimenye ko Mwarabu agomba afatwe yaciye amutwara kumunyegeza muhiriwe baca baguma babesha ko bamubuze. Ivyo rero vyari bimeze uko kuko vyavuye bimenyekana ko cabinet civil yari yaciye avugana na DDI kugira yiteze utunyoni. Abo barondegwa ntibafatwe ngo bahave bamenera ryabanga basangiye dosiye yibagirwe. Ico kibazo rero cyagomye gikurikiranwa na bamwe mu bamaneko b'umukuru w'igihugu. Niho yahavuye atanga itegeko ryo ko barondera aho bari hose bagafatwa vyihuse. Aho rero cabinet civil General Aloys Sindayihebura yahavuye asokorora Mwarabu aho yari yamunyegeje ku munsi wa kabiri igenekerezo ya 24 Ruhuhuma uyu mwaka wa 2026 acafatwa atwagwa gupfungwa mu iperereza aho ari gushika uno munsi. Ubu rero ivyo bihangange vy'abategetsi cabinet civil General de Brigade Aloys Sindayihebura Colonel Cyprien Ndabunganiye bafadikanije na Alexandre Ngorago zarongoye umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Bujumbura ngo ariko bakora ibishoboka byose kugira ngo Mwarabu arekugwe iyo dosiye ihagararire aho nyene nkuko amatohoza twakoze abitumenyesha. Ntibandanye itozwa kuko batinya kamanyanga yose bakoze muri iyo dosiye amenyekana uraro rwabo rukaja ahabona. Aha rero biragoye gutahuraho idosiye izobandaniriza. Biragoye kandi kumenya ko umukuru w'igihugu azabirekeraho nyene canke azorya umutima amenya agafata ingingo yo guhana ivyo bihangange vyamaze kugaragara muri ayo manyanga. Aha kandi biragoye gutahura ukuntu ubutungane buzokora canke abanyagihugu bo bwizigira mu gihe abategetsi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu aribo bakora amanyanga nkayo yose. Iyi ni inkuru tuzobandanya kutohoza ko ndetse na vyose bizoja ahabona cyane cyane birabana n'ivyi inkuru navyo tukazobibageza ko. Myandi makuru ariko haravugwa
umukozi wa CNIDH atabarizwa inyuma yo kumara umunsi wose atawuzi ivyamushikiye. Ese nibiki ivyo biriko biraba kuriwe? Uwo mukozi wa CNIDH atabarizwa yitwa Shadia Mukaremera w'imyaka 47, akaba avuga ku mutumba Burambira komine Gashoho mu ntara ya Muyinga mu ndinganizo ya kera yahavuye ihinduka intara ya Buhumuza. Gushika ubu kumvo z'akazi Shadia Mukaremera aho mu gisagara ca Bujumbura neza na neza mu Nyakabiga ya mbere ibarabara rya 13. Mu kazi ka misi yose asanzwe ari umukozi w'umugwi w'igihugu wigenga ujerwa agateka kazi na muntu CNIDH mu byo bita ubuplaton. Bisigura ko acakora n'isuku ku cicaro gikuru ca CNIDH kiri Bujumbura zone Rohero avenue Muyinga imbere ya kaminuza yitwa IPA. Muti rero nibiki vyashikiye Shadia Mukaremera? Hari kwigenekerezo ya 25 Ruhuhuma uyu mwaka wa 2026 Shadia yaravuye muhiriwe hamwe mu Nyakabiga ya mbere ibarabara rya 13 agiye ku kazi hamwe ku cicaro gikuru ca CNIDH ariko ntigeze ashika ku kazi. Ahakorera bararindiriye akashika barabura, niho baca batangura kumurondera ku matelefone yiwe yose bumva arazimije haba no kuri WhatsApp. Umunsi wose waraheza atawuzi yo Shadia yari canke uko amerewe, eka na hamwe ababanyi bararindiriye ko yotaha barabura. Ni naho rero ubwo bwaciye gutangura kuba bwinshi. Mu gatondo k'igenekerezo ya 26 Ruhuhuma uyu mwaka wa 2026 naho nyene Shadia ntigeze abonekana. Amakuru twaronse akemeza ko abakozi bo mu CNIDH biriwe bararondera mu bushe bwose barabura, baba bashize no ku cicaro gikuru ciperereza kubarizayo ariko naho nyene nta wuriyo. Andi makuru dufise akemeza ko nyuma y'umutaga uwo munsi telefone ya Shadia yaciyemwo yasonye rimwe gusa na WhatsApp yiwe bayuguruye umwanya muto ariko abayifise baciye basubira kuyizimya. Ivyo vyateye ubwo umuryango wa Shadia Mukaremera eka n'abakorana muri CNIDH ari nayo mpamvu bamutabariza kugira ngo hamenyekane aho yo bari n'ivyo vyamushikiye, aho basaba inzego z'umutekano gukora ibishoboka vyose kugira ngo Shadia Mukaremera ntashobore kugirirwa nabi canke ngo abugwe irengero. Rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke s'abone ne butarafyonda ko kugira ngo tujucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari kugira ngo nabo baje baramubambira bashikirwa nabi biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi hanze imbebezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV, Imana iba hezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.